Major Emmanuel Nimbona icegera c'uwahora arongoye ikambi ya 61 mu nteko za ATMIS yagirizwa kuba yarataye urugamba arahunga. Hari mu gihe ikirindiro ca Selbahaf gitegwa n'imigwi y'abagwanyi ba Al-Shabaab mu gitondo co kuwa gatatu Rusama 2022. Abategetsi b'inteko z'u Burundi za ATMIS ziri muri Somalia mu karere ka Joal baratanguje amatohoza. Major Nimbona akaba amaze kumvirizwa n'urongoye izo nteko General de Brigade Ndizigiyeli batazira muzinga. Nkuko bamwe mu bacitse ku icumu muri ico gitero babivuga, Major Nimbona yahunganye n'abasirikare 110 kuri 161 bari bagize ikirindiro. Ivyo vyatumye abansi bashobora kwinjira muri ico kirindiro biboroheye. Bakaba bashitse babanza guhohosha Lieutenant Colonel Ndayiragije kuko bari basanzwe bamurashe ku maguru. Ku makuru ava ngaho muri Somalia, abo ba El-Shabaab bahamaze igihe bariko baregeranya ibikoresho vya gisirikare bahasanze bagenda babitwaye vyose. Bose hamwe abagandaguwe ni 39, 12 baranyuruzwa, nayo 22 barakomereka, nk'uko umwe mu bategetsi ba gisirikare b'abarundi babibwiye itororokanirizo ry'abafaransa AFP. Abanyagihugu bo muri ako karere babwiye abamenyesha makuru ba televiziyo y'abongereza BBC ko abo bihevyi bashobora kuba baramaze iminsi bagendereza ico kirindiro imbere yuko baza kugitera. Akarere ka Selbahaf kakaba koba kamaze gusubira mu minwe y'ingabo za ATMIS inyuma y'ibitero vyazindutse biraba mu gitondo co kuri uyu wa kabiri.